kajya kamodoka bamaze iminsi bariko barerekana ndagahende alvella canke yanikulta vy'Imana sivyo kugarama kuko nyene uko urakwanza batazi none ako kaduga yagira tangi karakanyina byari bisigi byase cyangwa Imana yatubwira ngo mu gihe ciherezo hazoba bavugishwa mana b'ibinyoma kajya kamodoka ndagaye alvella canke yanikulta abo nafashe ko ari urumogi gwishi yanyoye aza gutanga imiduga niyiwe ugabura amatongo atari yasona nyoko gute wowe ukeneye kugaba iyo miduga mu mahiganwa tegura ihiganwa ryawe amubwe ati ndayihaye gute ndayihaye cheval bantu ibyisi gusa igisha abantu kwihana bamenye Imana barondera ijuru ibintu byo kugenda ahantu mu maeglise kumva arimo barakwatura kw'ibintu ngo nguru umunyamugisha ngo Imana yaje kunyereka kwejo uzoroba ufisitse iyo nzu we niyo wubatse wewe uje navuze ati ngiye nk'umunsi nagiye nko gusengera ahantu kuntu uzawumva bihagiye ngo ndaguhe ngo ngira ndaguhe umugisha mu izina rya Yesu ngo cakira imodoka zoca ntingije imodoka nyene yazanye nce cakira twati nacakiye uvuze ngo cakira umugore cyasimbira ku mugore wawe ahantu yicaye cakira tinacakiye cakira amahera ajya y'ibyicumi n'ishikano batanze chanyora cyashira mu igunira nesha nce nitaye nabe ko tuvuga ngo subizaho yarimo avuga ngo cakira amahera cakira abagore cakira umugore wiwe avuze cakira inzu azotasanga nashize ko magufuri tinacakiye kimimwambwira nacakiye